uvyita ukuri Koreshumwanya ibijya mbere n'ijya nyuma uravyumva uvuze ngo mu mega sopa ego ntako uvuze ngo mu mega sopa bien sûr ntako jewe mu buzima we bien sûr obwa no allo Koreshumwanya jewe uvuze ngo ego gasopa allo uze wiyo ahubwo uze wiba jewe ni gute wambwira yuko ushobora kundesha waka shenze we sinakuresha wewe sinakuresha shobora kuganya umuntu wa shenze Uzijendigi ivyo urabizi ko no uzijendigi ki wagakoto icaraho ndashaka kwicara ko kubera iyo ari mbere niyo promoter izimyo kamera nakuriye ko we urashobora kumfima jewe bien sûr jewe koresha bien sûr allo nakosho bien promoter izimyo kamera we hendo izimi shaka ko kibandanya muri fire we hendo izimi mugabo allo uramaze kungendana guys je ngoma ndababwira ikintu agakobwa kazosura kandi kunzana kwa amenyo ngo fyete jewe nkora ivyo nshatse kandi ntegezo gukora nta muntu numwe je mu gukora ikintu manza kugisha inama nta muntu numwe je wanjejwe je nije mbaza ivyo ndiko ndakora Hora kunzana mu kiganiro ngo yerere jewe hari umuntu anganza ngari umuntu anjejwe Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien, c'est Lynn Carlene, allô, comme d'habitude de Miss Mafseri, Guamenye Msumeno Mas Yinyana. So guys, ngira nkora ikiganiro na Koreshumwanya, ariko ntarashika, ndimo mbwe atarashika, nshaka kubabwira yuko ngira ndamuhe gasopo mu bisanzwe no kumwihanikiriza akamenya gufata neza umugore wiwe. Koreshumwanya je pense ko atazi guha agaciro umugore wiwe kuko ikiganiro nabonye canke numvise amajambo numvise n'amaudio numvise muri rya mwanya nta gaciro yigezaha mama gikanyamuci niyo gasopo ngira ndamuhe reka tumurindire gatoyi mutenyenye so mbona umenga arashitse motiraje Liam promoter ndagusavye umuhere hariya anye akaraze iski abona sasa style zake deka yinjiremo zanye intebe ya la so guys masa y'inyana warishije mu motari ko karakuraba warishije mu motari kimya ko nari kuza ngo mama hera y'imoto canke bura yansubitse nta tutagu ni nangaye mbetraye ni bihumbi 10 Edimire mvuye mu kajaga Miss Mafseri maso yinyana sasa nushaka ubona tuyagibiki we bifese ngo yarguhakije nikananuwe oya niyo makijije namuhakije zona kuyica on the floor umugera ha ebwa none azokubita nk'umwana nenda kubaze wewe ukugwana na komanda byo korohera kunama kumukubita none wewe agukubita hano yo gukubita ahantu wewe gukubita ntaco yoshikira yumva ko babara oya ntiyo babara cyane wewe babara wewe ni wowe babara wewe muremure cyangwa wewe mugufi wewe muremure ni wowe babara uco mufyonda mavya Nasi wabushikiye si wabushikiye oya sasa umeze neza fresh. Yeah, so guys, les enfants, les animaux, les hommes, les filles, les garçons, les vieux, les papas, les mamans, vous allez très bien. Imam vous êtes les animaux. Ko hari bikoko vyumva. Ntuzi ko kasuku ivuga. Ntuzi ko ubukende bwumva. Les animaux. Hariho n'imbwa zumva ibwira ati fata ikacifata rero navyonere hari usanga gikiroke uri kurara bikiganira uko ukamengo ngwimbwa ngo yicaye hari akumbira kiraraba ikirumviriza Koreshumwanya rero ikiranga gwamagariye just urazikana naye nagutelefone nambwira kuri ku moto ndumwe nkibivuga ni moto na legend afise moto ariko nta gitoro mfise nafashe moto yindi rero
uki ni gutelefona just jana na kundagira presentation na hejeje washa wakoze presentation na hejeje ndakenda na hejeje parce que jewe uyu mwanya umwanya ushakumba barire iki kiganiro si kiganiro komtel ni giki ni gasopo yego ngenda guhe wewe ugira umpe umenye gufata umugore wawe neza kumuha agaciro nk'umugabo mu rugo mabwo mwarava je ndabana n'umugabo warabuze umugabo uzomuma ukeneye jewe none ndeke guha gasopo ndeke banze urindire ndakubwire wewe koresha umwanya none ubu rero umpamagariye manze ko nzirindire ta femme n'umugenzi wanje none ari umugenzi wawe bati ndakubwira ikintu kimwe burya nta uhisha umwotsi inzu iri kirasha sivyo bijye ibintu byabereye kuri réseaux sociaux uri kutongotsa kajya kadada kamaninde je ne sais pas sivyo n'amawodiyo twarayumvise uvuga ngo ntawoza kundutira ngo kwa biki ngo ntawoza koresha umwanya uri umugabo muzima none koresha ni bibi urakwije mu koresha ni bibi are you crazy oya banzo nyishure koresha ni bibi tuna manavuze baye iki koresha umwanya hasi ega uracakubita ukuri pantaro ushire ku uracakubita inda nkubita Bifese araguhakije kapitene araguhakije none kapitene yari yatumwe na Bface ngira niwe yari yamutumye umviriza jewe sinje ngakwisigura sivyo sinje ngaha kwisigura hama wowe ucumbwira icujejwe mu buzima bwakoresha umwanya si kuvuga icunjejwe sivyo none umwe ugira umpe gasopo mu majambo nanje ndabe umurundi kazi ashobora kubahuka umurundi wa mutama ngo gasopo jewe kiranazira ku mukobwa nangirira uko ndakenda ma je ndabigize bandanye gasopo yawe rero je nshaka kukubwira yuko koresha umwanya nimba uri umugabo ukuje ama condition yiyemera mubaha urugo rwawe ubaha umugore wawe sivyo ajya mawuzi sinzi ko ari buzz sinzi ko ari iki sinzi ko no byita je mvume ngo hari ibintu koresha umwanya jewe urazi yuko atakintu no kwigera ndaguhisha ikintu jewe cabaye ndakivugira ha ci wawe kandi byo mashaka aho hantu uba ugwaye uba uhengamiye mbe urazi ko atari kuri kose gukwiye kuja hagaragara ukuri kose wewe ivyo bintu ngudahengama ngubwirira umuntu aho nyene wewe ko ari wo uvyita ukuri ibijya mbere n'ijya nyuma urabyumva uvuze ngo mu mega sopo yego nta ko uvuze ngo mu mega sopo bien sûr nta ko jewe mu buzima we bien sûr kama kuri prima allo koresha umwanya jewe uvuze ngo yego gasopo gasopo allo uze we ahubwo uze wiba jewe ni gute wombwira yuko ushobora kundesha waka shenze we sinakoresha wewe sinakoresha uko shobora kuganya umuntu wa shenze uzijende ivyo urabizi ko no uzijende iki wagakotwa icaraho ndashaka kwicara ko kubera iyo ari niyo promoter izimyo kamera nakubwiye ko we urashobora kumfima jewe bien sûr jewe koresha bien sûr allo nakosho bien promoter izimyo kamera we hendo izimyo shaka ko kibandanya muri fire we hendo izimyo mugabo allo uramaze kungendana guys je ngoma ndababwira ikintu agakobwa kazosura kandi kunzana kwa amenyo ngo fyete jewe nkora ivyo nshatse kandi ntegezo gukora nta muntu numwe je mu gukora ikintu manza kugisha inama nta muntu numwe je wanjejwe je nije mbanzi ivyo ndiko ndakora ntona kunzana mu kiganiro ngo yerere jewe hari umuntu anganza ngari umuntu anjejwe none jewe ndababazi ikintu kimwe ujya mukobwa nima namureheje
bibajyahe ikibazo kiri kuri jewe no uja kuresha abagore batarabi wawe nta jambo ndaguha uri mpankande muge kamera ni wanje bro nari wawe ntiwasavye bayizimye ntiyabanse kuyizimya nukwera ashaka content iri promote nakubwiye na wenyene ntashaka content jewe ico ntegetse gitegerezwa kuba kubera uri giki ndakenda ma uri giki wewe kuri TV wanje ega bless yakoresha ubu nzohora nzanganzanye n'imbugita sura wisoba ko wambwa we ni wakwisobako ntiwoduze ukayisobako aho ndanka gusoba mu kanwa usobande ngenda usobe muri Greta sha censobe muri wewe bugira indero wa mpungu none wowe hari umuntu agusumbya ko gutande nawe uzugira indero urashobora kubaho ku muntu nka jewe we ntandero ufite uzijende we niyo mpamvu wenda kubwira kunuka cenda nuka jewe nyimotereze ndashira mu kwaha motereze mu kwaha andi baje mu kwaha kwa Natasha nawe ukaja mu kwaha kwa Koreshumwanya kwanje kuramota gusumbya ubwo bwaha bw'abandi bantu bose gabanyasha umunwa shaho gabanye bush ariko guys je ngo ndababwira ikintu mu gitahure jewe ujya mukobwa mbe bavuze ngo witwa ngo iki ziba si umuzi si wamureheje erega je musanze ndumwononyi mu majorite yanje je ndumwononyi Koreshumwanya none ngene ngize izeje imana weze ngo biraheze Koreshumwanya ndakubombetse umaze indwi yose utoga ndagufashije koga mushenze wowe ni woga we barinda bagupostinga yuko utoga nanje nimba nuka yabi soxer ingenisa none irirabura none ubona ingenisa gute ni ubona isa nubwo gwiwawe bro je ni kakisha ni kakinye no kwambara ibintu vyera gute we na nisilipe yera wigera wambara urayibonye none sinayibonye igihe wari hajya isilipe yera yaramaze kuba ya kaki ucu tubwira ngo ni kaki kandi tuzi ko yari yera umukobwa w'isuku yambara suvetma yera nubundi je ntandiro mfise pe nubundi je ntandiro mfise ndakenda mama ntandiro mfise ndikashagenda kubahukana kandi ntawe wigeze wiha wewe ahubwo no ufite imyaka ingahe wakuvyara ari ufite imyaka ingahe ufite imyaka ingahe ukeneye kuyimenyera iki urabona nk'ubu dufate isi abantu bo kwisi bose bogenda ubiriza amaze ndakubwira ikintu je nkora ico nshatse je umva je ndaganza mvuga ico ari cyo cyose nshatse nkora ico nganza wewe first nganza wewe none tegeka kamera bayizimye nimba ntakuganza tegeka bayizimye bandanya story tegeka bayizimye bandanya story yawe jewe rero Greta ujya Greta icyatumye ndamuresha n'igiki kumwonona gusa ujya namupasiwe n'umumesha uyu mumesha aguhomora amasaha 6 yitwa Kim aguhomora amasaha 6 cha size niwe yampasi ati bro ipasi ngiyo ifyatagurire nanje ati ya nzira ya bose nzanira reka rero inzira ya bose nzira ya bose pyu sije no hahera rero ujya mukoba ikintu cyamubaje n'igiki hasigaye gupfira ku rugamba je mfira ku rugamba umwana wo mukamenge je nkora nka shetani yaru je simfina nkora nka shetani ariko n'abantu badukurira ngomba kubamenyesha guys niyo mpamvu bakugiranya n'imbwa ndabigutera inkuru apana kungiranya n'imbwa jewe deja ndi imbwa reka nyine n'imbwa kwe wanisha amazi none ko yakubabaje nawe sanga ndagupasura wewe yamazi je ntiyambabaye ibuye wewe urafite nguvu zo guterura ibuye koresha umwanya tuje kuri tere ega je no kwishigwa tuje kuri tere wewe ndabikubwiye upimiro bingahe yawe upimiro bingahe sivyo bigwana ni mu mutwe bro tuje kuri tere apana ibintu byo gufatira amaboko ni mu mutwe tugwanisha imitwe ufite umutwe usongo umengo ni brende ntaco tuje kuri tere je ndiyemera bro wewe ego none wewe wiyemeza iki wega we barambwiye ngo urafise umwana ndavuga ati n'umwana yagiye he yabaye he amezi 9 yaciye uyu mwana vraiment cyari genda nakumvira n'ikigongwe rega bandaye n'ayandi je ntabwo ndi umujournaliste nta influencer umunyarusaku jewe ntabwo urabona jewe ari ikintu kimwe cyo womenya unajiwe muri kuri inosi apana kuri inosi bwenge wa mbere dufise ngaho je ndumuke yabwenge gusa ahubwo nije nazanya abakeha bwenge bose babikwiye kuri jewe hasigaye ko ikorera impuzu ku mutwe ahubwo hasigaye ko apana impuzu ivyatsi hamwe nge naturagura ivyatsi urumva
ariko ivyo vyose ndatunze umuryango wowe utunze ikimuhira we hari n'inkwavu woroye we hari inkwavu woroye bro hari n'imbeba z'ikizungu hari n'imbeba z'ikizungu wo kwahirira ubwatsi ugahereza wirabe je ntuzondabe je nitungana ntanagaga itungana nyene none umengo kuvaho wakoreye urabona wewe kuvaho wakoreye wewe amaboko yawe nayafashe uko ndayahwanya ngizuko amaboko yawe anganuka nayafashe uko kuvaho wakoreye umaze kugera kuki jewe maze kugera kuki uya Jesse nirati ivyo nagezeko none akariho kata nivyo ufise ntavyo mfise none yalu je nitwiratira ibintu dufise ibintu apana ya Greta na wewe ukuhanije ungabanirize bush untegeka ivyo mvuga nivyo nkora naho nituri mu kiganiro ntavyo uvuga oya basi reka basi dukorako sinzi ningenda gukoze kore umubiri wawe umengura umute kuvuye mu mazi umengura inzoka umubiri wawe nyine umengura inzoka kandi jewe we nimba basi wiyemera kuganza tegeka bazimye kamera tegeka bro guma wakije oya we ni wavuze ngo zimya kamera tegeka bazimye kamera content cenda gucisha muri kamera pyu ndakenda oya pima uvuge gusa ati zimyo kamera ubu nyene cenda guhindura umusere banyuce muri iyo kamera yam promoter zimyo kamera ihenda uzimye oya erega we wavuze erega uragakozi kanje je nije ndagutegeka ivyo ukora nije ndagutegeka ivyo ukora shakoresha umwanya yabunze yaba ndakuzi we nabakumenye baricuza impamvu bakumenye bande bana wanshiragaje none yalu we wavutse ku isi iyi erega wewe nta mamu kufise uri nka ntuze bwa buboro byabivejuru aliens umeze nka aliens we nta muntu numwe none wa mbere nabivuze ko ndikiveje uri aliens ikivejuru urumva gifite indi sense urumva ikivejuru cyumva ko ari ikintu cikimesha ariko uri aliens nk'abamfise umubiri nk'uwabandi nk'uwo mufise wewe mu bisanzwe n'umuntu none yaro wewe mu bisanzwe bahamagaza abakobwa abigeme ati bigeme turabakeneye ari nyinshi tugomba kubahereze wotonda oya umva no tonda nta mukobwa ntafite ivyo afise umva rero we alu ngira aramukunda kuko umunyamanga gusa rushaka kuvuga mbe urazi ko ivyo bintu ukoze hari abantu bibereye kugira wowe uravuze amenyo narinzi ko akorotse none kutayakoroye none ndayakorora yakorone none hano yahomozi no microphone kora wayiguze amahera yiwawe none igugwa ngahe microphone igugwa ngahe akoreka nigane n'abantu bacu cewe ngiye kuva muri iki kiganiro ujaye Leo mbuza kuva mu kiganiro sawa bandanya none umukobwa je sinzu dede mbasha uhamugende uyo nije uri kurabwira canke n'undi muntu uri kurabwira oya ahubwo ndiko ndadaho imbere wawe ndiko ndavuga Ramaze ko umuntu je nakore jewe arankunda aguma dedemba mengo ndi nyina ahubwo ribibi bebe ukeneye konka Urona wewe umuntu ndakugiranye nawe ni nyokuru wanje afise 88 ans kubera umukunda cane niwe mungana niwe musa urumva wewe mu bisanzwe ntuze yawe nimba sana mwiza nimba sana jewe wose munyokuru wawe mwiza urumva wewe usa n'umuntu wa 88 ans pas de problème si umuntu nkani 88 ans twasha bandanye ivyo uvuga udedembe uheze hamumvira mu kiganiro nagira umbwira ati va mu kiganiro dedembe uheze hamugende cyano gatwa no gatabira oya uri kuransiga amavuta ntiwampaye kofi nkaguhirinde kijya niko vinaguhaye oya wansize amavuta twayasiganye mbaza ivyo wari wateguye wabivuze kuri kaya gakoshwa kawe ujya ndaya yawe ngo ni Greta
ubu jenzize mama kanyamuci je no kubera ahubwo jenga mana ahubwo zize nyoko none juza kumbaza ibintu wishakiye cyumba mu bisanzwe mbaza ivyo jewe nshaka ndabigusubiriremwo nkabona n'indi video canye ayandi ma message nkayumva ngo wavanze mama kanyamuci ndakuraho izina ry'Imana uzocugira iki uracakubitwa wagakubitwa n'inkuba uzocumpamagara ukunyene uze witwaraga urana ukunyene naguhamagaye kandi uzoza kakwana imanze niriri rigi nivuna intuzenye nikura umwaku bandanye udedemba ni uri kuradedemba kuko ni ugira udedemba we peti umuhungu n'umukobwa nakaye kadedemba urasakira wewe ntujya sha ndasakira nyene nzanira akayivyura sha akayivyura mukaba so guys ibintu bibaye murabibonye bon ibi nibisanzwe kuko ni ibintu bishika ni ibintu vyama vyatubayeko kuri twebwe rero tetwa urumva jega mana sinavuga ko ari umuntu turi kumwe navuga ko ari igisigo c'amabara kuko jewe sinkunda umuntu acamwa umugore wiwe avanga umugore wiwe birafatanye n'ipiripi uyu ni uwa mbere n'uwa kabiri nzomuhamagara sivyo uwo ari we wese udashobora guha agaciro umugore wawe je ndafise Imana y'isi n'ijuru nzoguhamagara bien je sinzi n'impamvu utavyibuha kandi urusakira ndabyibusha n'ukunye sindi gangi mugabo je koresha umwanya je ndakeneye kukubaza ikibazo kandi ukinyishura sivyo blague heri je nkeneye kukibaza ikibazo ijya esprit uyikura he yo kwandagaza umugore wawe uko ushatse yera kuvyariye abana mu bana vy'ukuri mbevuze kwandagaza umuntu ubushatse kuvuga iki nkuko wabikoze kuri Greta y'amaudio ugira iki ngo erega bijya sijyambere ndabikoze first kwanza boreka ntekereze kwera namaze kugira iki erega wanza naka kantu ka microphone wewe kunitayeho n'ibikoresho byanyu kobwa aho mbesheje sasa rero jewe sijyambere nkoze bijya bintu byo kwandagaza umugore mu bisansi jewe ndi ndaya jewe ndi iki Mana isinitro jewe ndi indaya agakobwa kose kiyandaritse ndakavuguta agakobwa kose kaje ngo kagomba kuncafuza kaba kariko gacafuza umwavu urumva jewe umuhungu wese canke umugabo canke umuki atigera aresha umukobwa aduza urutoki umupapa atarigera aresha undi mugore canke undi mukobwa pembeni aduza urutoki Diam promote nta makuru ufise umujene akundana n'abakobwa apana akundana n'umukobwa akundana n'abakobwa babiri atarigera aresha wa gatatu pembeni aduza urutoki uri mukeha bwenge kurusha umwanya no kuri ndumukeha bwenge nyene kuko yaba ufise ubwenge kurukunda umugore wawe agukunda canke ukuntu anakwitaho tunibaza ko mukumwubaha ndamubahe urumva nze nandikiye amabwirizwa nigeza kugira ubone ko ndamwubashe wewe yaro wari ndurandikira jewe ahubwo iyo upfa mureka kubishira kuri réseaux sociaux ukabigira ibanga ega kwandagaza umugore kubishira kuri réseaux sociaux c'est ma bavuga gute mu gifaransa ma décision jewe ivyo nojamo vyose je ndazi ko atabangari hari kuri inosi uri mu kintu tegerezwa kugaragara wavyanka wavyemera bizoja hagaragara tu jere nanje abo bantu baca babigaragaza bien ava bo baba bibaza ko bagomba kuncafuza orke je nacafuye kera
je nacafuye kuva kera, je maze imyaka myinshi naracafuye. Kwanza je nacafuye abagore baranihanga. Jewe nacafuye kuva nkivuka kuko jewe sinavukiye ku mu bitaro kwa muganga. Je navukiye muhira nkivuka ca ndakoroka cyangwa hasi mwivu. Hano uyu munota ya nkaba no kumva ko noshavurira koresha umwanya yavukiye muhira atavukiye muhira, navukiye muhira ca ndakoroka mwivu ca ndacafuka ona directement jusqu'à maintenant wewe yose wakoze ndakubabariye vraiment. Erega we kunahura sigisabo ni itegeko tetwa ni itegeko none nunahuye none wantegetse urantahuye ntuzi aho ubereye n'ikirofa urabitawe ntuzi ko ari byo ntuzi ko atari byo uraho guzurasa ikibazo cy'uwawe kubita ku magufa abandi bakobwa kubituku wumva biragusha ariko wewe urakubita ukamenga ukubi sivyo ndabigusubiremo koresha umwanya nimba byukuri wavukiye muhira wavukiye mu rugo mu nzu muri salon wavukiye muhira sivyo cyangwa hasi nkivuva mu nda akana urazi ko kanyerera wumva cerveau igikora neza urazi ko akana kanyerera gacakara none wumva cerveau igikora neza uzogi nije narutoya nzanira cyana uri mukeya bwenge ko he mukeya bwenge n'ubundi umva naracafutse none uyo muntu yoza kuncafuza kukuri zose ngo namureheje kubera iki wewe ho aterekanye yarerekanye yarumvishije n'amahoro none iyo mahaudio kubera iki watumvishije amahaudio yiwe nawe yanyishura amahaudio yiwe ivyo yanyishura kubera iki atabibumvisha ati umviriza ati umviriza nanje ivyo nabumvisha unuka ujya mukobwa wenyene arazi ivyo twakoze iboka yanje yamenye gute kwinuka isengre yamenye gute kwinuka yabimenya ariko arayinyambura none ntiwamukuriye ndiko ndamujomba niho yabimenya ati iboka yakoresha umwanya kumbira nuka ariko muri uyo mwanya yawe muri ndavuga ndagukunda afyonda ku mugongo afyonda amfyeta mu matwi amfyeta mazuru giri ntiyigera bivuga yuko nuka yagiye kubivuga mu nyuma kwereka ujya munsi ariko arumva icuma atigeze ambwira ngo ubwabo nduranuka je ndafise amahaudio reka ambwira ati vraiment ewana zana jewe sindi kirofa je sinzana ku marezo uri kirofa kuko uzo kwa muri kirofa sawa ariko jewe nta mahaudio noza kubumvisha ngo mviriza none ntiyubumvisha yiwanje muramubaza nawe nazobumvisha wiwe ivyo yanyishura erega mu bisanzwe haburana babiri haburana umwe wewe yumvishije ivyanje kweka tumvishije ivyiwe nawe ivyo yanyishura eka Ndiko ndamubwira ndagukunda nawe nzogira ni wewe kunu whatever kubera iki atashizemwe nawe ati umviriza réponse namuhaye aha kandi aho wasanga aho unabijyana mubwira ati yo uri romantique vraiment uri romantique uratesa vraiment nukuri kw'Imana koresha umwanya jewe vyose nariko jewe nta mwanya mfise yuko ahubwo jewe ca ndamuvyaza umusaruro c'est tout Oye bazango arancavye je ndamuvyaza ko jewe ntuzwe na rezo soso je ndamuvyaza umusaruro boka yawe ntimeshe imeshe nyene none ushaka imeswe gute none nkiyo je ndayibonye udakuye wakuye urupira ukanika erega we ntuyibonye wenyene uyiboneye rimwe nabandi we yarerekanye video ati aho nayiboneye erega nimba we uyibonye na cameraman yayibonye nawe ko twira bayibonye engi nimeshe none imeswe gute ntari genda Messi boka kirazira yo Yesu we umuhungu Messi boka yo si umuhungu si umumesha nta mumesha aja ngo reka Messi boka akantu kangana ufunga mu ingumi ubutumwa yuko akame umesa amahuza impuzu zifise mu bisanzwe ndumiwe ngo nta muri agent Messi boka ni nkuko atamuri agent afakwa nta numumesha yambara isengre aho yabona yuko isengre iyo sengre rero mu bisanzwe uyambaye benya yuko ushobora kuyambara uko zikose utanayikura utayambaye ibibise uba mu kuyiruhurira urayibika ahantu urabantu uyibika hama nk'indwi zibiri ziheze induka tusubira ukiyambarira impuzu yawe kubadida nta mumesha kwiye namba wambara impuzu itamesha ya Jesse Messi impuzu vraiment n'umugore wanje yihenze nkasanga ya Messi boka aca dushwana nizina ry'Imana sanze yayimeshe
nsanze yamesuriye iboka je mu buzima bwanjye mfite iboka zibiri gusa idaheze mbone none iboka ino murahabona nimubona gusa hejuru hariyo usanga ino atana hari ububoro umengo na kabutura imeze nk'isiringi umva iba yimereye nk'isiringi gusa nako hejuru gusa nunamye cyane nakambaro kibaranye unama turabe kari siringi cyanda gusurira pa wabana si babiri gusa hari ubundi nagiratangira baramuteye inda aho ujya ntanda no mutera ujya cyanda muha septandezere zibiri pyu direct cyanda muha amazi y'umunyu na plastamol bisigura ko niyo bayiyobagije gato ingwigumyeyo zero ibitakaye basa no kuri urazi naho woba ushavura umuntu nk'uyu amaze gukora nk'ibintu nk'ibi canke amaze man isengejo yambara iboka itamesha yambara isengejo kirazira kwambara iboka nta mu legend ya amesi boka kira kandi umuhungu wese uzobona ariko atumwe ka Messi boka uyo si umuhungu uyo abari umutinganyi abo ni babandi bahomoni nisenge uzi yuko uja mu bandi bagore kugira babone kuri suku bazi jewe simba shaka kubona ko ndi suku je mba shaka kubumvisha icuma bagabo anakonda je regrette ko no kubona je twakoranye ikiganiro je regrette yego ntibavuga je regrette bacamba ti regrette nawe nimba uregreta uragifuta ikiganiro aragifuta none basinda kubaze Koreshumwanya hagati ya mama Gikanyamuje umugore wawe wo mu nzu na Greta nkundande wemeranye ingoni iva mu ruzi ikarigaturume ndahejeje gisigura ingoni iva mu ruzi ikarigaturume mu bisanzwe nani umva ko navuye mu ruzi nja kurigaturume nja kwenena ku magufa kaya gakobwa we muranganye udususure kaga kobwa terke ni wewe inyuma ni wewe urumva uri kura naho murabura naho kubita pa urabura naho ukubita usanga uri kufata udususu twiwe apana hajya ufata nyashu gafata uko ho ufatisha burakwiranye naha juste manipio igana kumvira n'ikigongwe kugava kana toboka serukire hari none wabigiriye kugahana none hagati yawe na Greta ndero ndewundi jinage nije bampaye pass Akim da Prince Akim mtiga vumbi ya Kongo wa mutipa siga Kongo niwe yampasi niwe yampaye pass baraze naye kaja na simbizi rega na wene erega ibintu bimaze demwa kademu umva araba meshe ari ubudemu bujejwe kuruhura gutabara imbabare bujeje gutabara abantu kizimya moto ubumeze nka kizimya moto mu bisanzwe ugerazimya rero iyi ugerazimya ujya watse ni oyo umeze ne nsanga hanaka ure fata moto ego nyaruka ufrete bujya bujeje kuzimya umuriro imiriro yaba kandi niyo mpamvu kaje nyene kuri rezo sosio hajya gashaka yindi soko kakina abandi bamesha bashaka kuzimya Akimu ne amasi Akimu nawe yarapasi baramupasiye erega abahungu turapasirana katagiye mu nzu umugabo agacunge ni pasi baguma bapasirana umva simbizi yaraciyeko simbizi gusa kakademu rega gakene kuba gastar urumva umuntu wese azi ko afise izina muba murabajama nawe murabajama kugahomora ntabari gisabo nitegeko umva kiyegereza abantu mengo barubatse izina yo nukuri ndagufana homoka ega nta nuruko je nakabwijugo je kasha kuzana ibintu vy'urukundo cyakabwira ati bro fuck you sister fuck you jewe nta vy'urukundo we uri kizimya moto cyakarashavu niyo mpamvu gace kabisha kuri rezo sosio rero ya niyo mpamvu kagiye ngo kunsesera gafu kaza nubu ya tentiri maze 4 mois jabwo ndanumigwa
Mugabo wibuke kutamesa umuriro watse kizimya biragusa micro kikiraga irikira danja umuriro watse kizimya moti ngo ntibihare koresha umwanya categeti waje nta mutani nkora nka shetani ndakenda man urabona kuva nagakora ibiganiro nijya mbere mpuye n'umwako nijya kabiri mpuye n'umukoshi kwera nijya gatatu rizo nijya kane ribe ngaje sinzi ikintu wiyemeza mbewe niba aratangura kugufyatagura bafyaturanda Jense amahera yiwanje bro bajya bafyatura batamahera bafise babata amafaranga bafise none urafite amahera frere urafite amahera ababizi barabizi ubaza ko hari ibyo bivuga ko nkene kubaza ikibazo cyo nyuma hamandangiza umvira uruhande ko wanshisha kimwe sivyo nkene kukubaza eske wewe mama gikanyamuje abonye ijya nkuru abonye bijya bintu bikuri réseaux sociaux je pense ko atontoye atunuzwa niki nabiye byagahera umugore wose wari wese zo ni réseaux sociaux nawe yabari muri ndaje none je sinakubwiye ko sanzwe ndi ndaye none nk'ivyo umugore wawe byumvise byakira gute nibi byo ntavyumvise imvuza byumvise nyene abyakira gute uko vyakira ni mutima wiwe urumva essentiel ko jewe nikuye ku mwako hari kindi shakoresha umwanya ukuri uza wikosora nzokwikosora ni bukebuke na ntuze na ninde umwe Yesu yajya abakwiye kuribwa oya nabujya buraribwa nukubomo so reka turangize ikiganiro ya Lirinka Helene Alu comme d'habitude muri Sumasari gwamenye musimeno maso y'inyana so ciao ciao amenyo nye